abaye deje wasobuje ayo marera abakozi mbona n'abaye discipline bacambwa ngo burya baza banyoye duca tugura kantuze kamwe gapima alcohol hanyuma rero ukamuha ngo huhiramwo agacaga ngo huhiramwo acisha ku ruhande abashinga bateka rijya barimaze ku gihe kinini bararitoye mugabo abarundi n'aba specialist mu guca kure yitegeko kwa nk'itegeko nabambe ajya n'amayeri yo kwiba igihugu jewe Burundi je navuze jewe basha muzopfa mubunyicirako kabisa sisema wakuye hanze ari amahera wakuye ngaha nyene mu gihugu hariho amasosiyete yo hanze kubera iki babonye indongozi zacu ari impumyi araza akaducamwo nyene kuko turi impumyi cyangwa akadufunga amaso nakakandi bataka kamahera kuko igitureke ziba amaso kikagorabika ingingo akaza rero bagaca duhenda ngo ndi umuinvestisseur akazana $100,000 agatahana amamiliyaridi n'amamiliyaridi atazanye agashika agaca asaba ideni ngaho kuza murashima n'akantu nk'ubu mukavuga muti none nk'ubu yokontorora niyaza akicarira akazabona aho nahora nimbura ibiro 400 ndahimbura itoni 20 acambaza ati none sha zanizo zindi yo wazishitse ntavyo ndabasavye kuko naraharuye nsanga ntimurana donora none twebwe turasigarwa mutarana donora dutangure ubu rero tudonore dutonere ico nifuza soromera gusa umurima weze ko bitazopfa biheze je barambwiye je numvise nka fere umuhero wese uzorinda ushika fere y'Uburundi tarahera fere dufise umuhero w'Uburundi uzorinda uhera uba umuhero w'isi bitarahera twavuze uti gitoro ubu rero tumenye cyagiye cyanyowe nande igitoro ko cyaheze cyagiye tuzana application sope biciraka kuyikoresha kabisa iranka iti umwana wa mama ntegerezwa kumuha iritiro 20,000 aje kugira stock yiwe ubundi ndamuha 50,000 agire stock yiwe ubundi ndamuha 5 agire stock yiwe mugabo ico gitoro gitwawe n'abantu badashika n'igihumbi mu gihugu cy'u Burundi nta kindi kizogisigaye n'icabwa Burundi ari ubukene nico tubavuga ndabara basa bamenyesha makuru babanze babarabe mwebwe bamurike abanze kuri televiziyo baze kubona abantu bagira batuma Burundi butunga canke bupfa ngo tubuteke nk'ibiharage ngaha mu Burundi hari ubwo turya none hari ubwo duteka none ntibushoka hanze mbwira ingenera $100 ho mu Burundi no munsi murabisigurira ingera $100 ari mu Burundi abantu mungana uku mwese mwimba ubutari tubifurire rero turimo umuceri wowe turya sivyo turimo umuceri n'ibigori tubifurire bijya bintu byose mwese ndababwira nti ngo tuje gufurira bijya binogo byose mwimvye hanyuma turime imyumbati turime umuceri turime ibigori vyovyo bitufitiye akamaro sivyo ebaga sivyo ababura amatari muri ngaha umubura amatari we atabutare bw'imbwayo nashere toke hejuru tura umubura amatari atagira ubutare mu ntara yiwe Merido Bujumba we nta butare ufise cyo gusomera ubunyene ngaha muri code mini nta butare ufise nta kariyeri ufise ntubona ntimusoma n'amategeko ngo mumenye itunga mufise nje nagira nje ngusomera ubunyene turabe ahanyene muri code nayizanye reka ndababwira ngorane mufise mwese mwimbo butare muga ntimuzi n'itegeko ribagenga ndazi ko atajyo muzi obeme deje obeme
wazanye code mini urayifisa yenyereke turabe code mini directeur opération muri BM wazanye code mini nyereka nyereke wundi nyereka gwawe nyereka code mini wazanye oya aba directeur bose muri OBM shira amakode hejuru mwazaye turabe Ministre wazaye code none muje gukora iki no basohora mwese mukava ngaho ko vyerekana ko biba vyose nta tegeko riko rirakora dore muhagarariye ibisuma mwijambo rimwe kuko atategeko rikora n'ubusuma bukora atategeko rikora n'ubusuma bukora mwebwe mwimba ubutare umaze gusoma code mini nashira utoke hejuru nshada guha ikibazo ukabesha n'akazi kawe ndaguha ikibazo shira ukuboko hejuru wasomye code mini cenda mubaza ikibazo kimwe cyo muri code mini ndabikwa kiza shira hejuru wasomye code mini muri mwese mwayibonye ubusuma gusa ukora ibintu vagabo ibintu vy'igihugu vagabo ivyo birabaho murabonye igituma Burundi bukaye nagize ngo ndaje ngo je kubiba ubutare nubwo iwanyu yagiye muvuga ko mwasomye code nico cyongerera ikubabaza ubutare n'ubwande bw'igihugu none mwabo privatije mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho abandi mwafashe mushora ubutare amadevize mucamo yajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye ubutare ngaha abandi bakanyegeza hari ubutare ngo nubwi wanje kandi bazaho buri sivyo igihugu cyo Burundi abantu bimba ubutare banganuka muba muri keneza aba journalist babone neza abisha igihugu abaribo bamurabuza amadevize ngo murabuza igitoro kigwa amadevize ubutare mwirirwa murimba ntibwogura amadevize ayo madevize ntiyogura igitoro mugasimwe ba mbere mugira contre ngo igitoro kirabutse simwebwe ba mbere muvuga ko leta naniwe gura igitoro simwebwe mukagura ibijipe V8 aho kuzana amahera y'igitoro cyayo majipe yanyu none si mwe export ni mwebwe ya namoze murambamba ngo kubutare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero ubutare nabe n'ubutare tuje hamwe turaba unesha uwundi ntimunkangishe n'iterabwoba muravyumvise hari umaze kuntera ubwoba yanteye ubwoba jewe ndagira ubwoba ubutare kirazira ko buba umuvumo mu gihugu ubutare n'umuhezagira igihe Imana ari kubabwira igihugu igiri bajanemwo bene Israel mu gihugu c'amata n'ubuki genda musome usubira mu vyagezwe gitabo c'amategeko kigabane 8 murabe aho hantu Imana yajanye abantu ngo igihugu kirimo ubutare bw'ubwoko bwiza cyane Jardin d'Eden aho Adamu na Eva Imana yabashize ati nahantu hari inzahabu z'ubwoko bwiza cyane Uburundi nasanze ari igihugu gisa na Kanahani mbwira ingene tudatunze rero mbwira ingene Israel itunze nagahu gatoyi nako nyene nko Burundi sivyo sagahu gatoyi gavize 26,000 kilometre kare gacagira abantu miliyoni 9 none natwe dufise 27,000 kilometre kare tukaja tugira miliyoni 12 ntimva ko tungana sibuko bibiri bingana kare twese turamukanya amahoro
shalom twese sivyo none mbwira ingene Imana iduha tukayimanuza nimumbwira ingene Imana iduha tukayimanuza mwabisigura ngo no musaja kazebaga jewe none ntimunyita se Barundi Uburundi si umuryango ufise itongo ririmwo umurima weze hakenewe gusoroma gusa. Hari umunsi nagiye gusoroma ibigori turi kumwe n'abene gihugu sinzopfa ndabisubiri umwe wese asoroma janiwe natwe dufise umurima weze abamarere basoroma bajani wabo umwe ivyo gusoroma ujani wawe rero no munsi turabifuta nababwiye dufuma twari mu muceri hari imyonga nabonye mwimbaguye nta kimwe murakura kwanaco mukurayo taha rero bamwe bimba tererare hariya higi Gakara barashoye ndarondera urufaranga rumwe babarazaye mu Burundi ndarubura rumwe urabona imeyi itoboye imwe nta nimwe bigeze bazana hanyuma ndababwira usangwa rero mwarashoye ataco mwakuyemwo taha none muri ko mundondera kwiki ni mutaha bakanka gutaha nubu ntibaremera gutaha taha kuko nta kiriyo nica bahari ikiriyo zana ndabe ntibazana ngo ndabe ntibemera no gutaha namwebwe rero ataco muronka taha sinsure kwabona muri bijya birombwe ataco muronka taha twafurire twarimo umuceri n'ibigori n'imyumbati mukironka naho zana ndabe ko muronka zana ndabe natoma yabakwegeye atevye yarabanje kurya natoma yabanje kurya we gamuhungu we wari bwarye we wabivuze wariye ari umujene gaho yimana ye namabuye aheruka gutora n'ubundi butare bwahora bwiyerereza ngaho ayo gabasha igihugu kirashobora kuba gitunze ukoraho kuwa gatanu wimbuye itoni 4.5 murumva ku munsi umwe itoni 4.5 za titane ku munsi umwe abantu bimbisha intoki gutya itoni 4.5 murumva ngo Burundi burakenye kabisa Toma kuva utanguye wewe urabuze itoni 20 maze kuronka ikonteneri iruzuye hamaheze igihe kingana iki kandi nta mamashini arashika ka buryo nyene abahora bahimba byageze gute abahora bahimba hajya babushize murumva akakanya mubonye nawe nyene ijya kontra mwarayigwanije kandi burya abayigwanya bose bava muri mwebwe mu byo muvuga ijya kontra ijya yimurehe nuno munsi baracayigwanya bavuga ko atabutare buri nuno munsi baracabivuga ko atabutare buri mugurumva baze kuronka kontenere muga nta butare buri akakanya nta butare buri imurehe umukuru w'igihugu n'umubeshi nta butare buri murehe mugabo amaze kuronka ikontenere muri akakanya gatoyi kadakoresha intoki muga nta buri hebaga kamo ndaba nko kumenga hava turasa eka ntaco ndabagira mwaraburiye ntabwo mwamaze ndababwije ukuri nta na 0,001% mwatwaye tuve hasi ubunyene nta ngorane byo mwariye biramaze nani mwarose umutahe yahugira ubwoba rero nawe ndiko ndishuza ibyo mwariye nawe ndiko ndishuza ubushaka ko tugenda ibintu bitonze neza ko mutankomeye amashiga basha ntabishuje mwari guca munezerwa abarundi cabishe ntimushima kandi umuntu adashima rero yama yihebuye umuntu yihebuye abicihebe umuntu yihebuye abicihebe
hajya no kuza murashima n'akantu nk'ubu mukavuga muti none nk'ubu yokontorora niyaza akicarira akazabona aho nahora nimbura ibiro 400 ndahimbura itoni 20 aca mbaza ati none sha zanizo zindi yo wazishitse ntavyo ndabasavye kuko naraharuye nsanga ntimuranadonora none twebwe turasigarwa mutaranadonora dutangure ubu rero tudonore dutonere ico nifuza nico catumye nza kugira ngo inkware zisezerane mu masesa igihugu mubanze mubimenye yuko ubutare n'ubw'igihugu n'umusenyi ari umusenyi ingorane twagize babimbubwa butare babe n'abarongozi bose nta numwe abizi iyo tuba tubizi amakomine abatunze nene umvise ko mere de ravira avuze ko atabutara afise porutabirirwa barinura umusenyi amakariyeri urumva abona ko atakirimo muga vyanditse neza abantu bonyene batariha ego uriko wubaka akazu kawe kameme ntiwofyatura amatafari cayo wimbamwe wihaji wawe udashoye uze kuvuga ngo ndagura mu gushora ushora utegereza kugura uragurira muri leta ushora ikintu cyose ushora citwa ubutare tegerezwa kugurira igihugu kuko ubutare n'ubw'igihugu na urimwo muri mwenebwo leta riririmba ni namwe mukabakozi utufise umurima wese hakenerwa abakozi ni mwebwe amakoperative ni mwebwe ama entreprise ati ngene bagiye kuduhenda je nari nzi yuko abavuga baragize ama recherche bafise rekantite kombe no kwisoromera gusa umurima weze ko bitazopfa biheze je barambwiye je numvise nka fere umuhero wese uzorinda ushika fere y'Uburundi tarahera fere dufise umuhero w'Uburundi uzorinda uhera uba umuhero w'isi bitarahera barambwiye rijyabuye rivamwo marble naho womera gute ntuzopfa bimaze nereka ubwoko bumwe gusa bwa marble dufise ubwoko 13 bumaze gutogwa wosanga hariho na 20 nuko butaratogwa mugaba mpakarorero ko rimwe gusa ibuye riranda ari rimwe kandi rinini mu kuzimu gutya riranda rikava mu Rutegama rigaca Ikiganda rikagenda Imwaro hariya mu Kibumbu Kayokwe rigaca rikata rigaca Nyabihanga rikagaruka mu Giheta iri rimwe iryo ryogere rizohera ryari oya mwumva rizohera ryari gaye iyo dukanura karega basha izi njyane bimwavuga ngo abahutu n'abatutsi ntibabibaho kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo twese tuba twarakwiwe urukate rubari runini ku buryo tutazi nico twarukoresha sinzi abantu nabwiye oya narabivuze ndabibwira namwe bw'abene gihugu na atwotangura koko kuba abantu Uburundi turashobora kugira itunga natwe tudashoboye none tuvugishe ko Uburundi nko ku mwaka bwinjije imiliyaridi 2 z'amadolari twoyamara ku mwaka hinjira twoyamara icambere Uburundi ni igihugu kirimo abantu badasanzwe hajye barundi naho bigaya burya ni hanga ridasanzwe n'abakozi abarundi bamaze imyaka n'imyaka inzego z'igihugu zititaho ubuzima bwabo ntibigere bahona none ntivyabaye twaca twirimira tukarya nayo tuvugisha ukuri kuva gatoyi gusa ko tuzi twese kuva 1993 gushika 2005 ngiraho mwageze mubona umugambi w'igihugu uraho ubuzima bwa bene gihugu ingwano gusa kwica
imigambi yose kwari ukwica gutera, ntutera ikindi gihugu utera mu gihugu iwawe nyene. Kuva 1993 gushika 2005 abarundi urumva ari ukwica gusa ntiduhona. Iyo usanze umuntu yarima mwijoro akimbura, mwumva abo bantu bafise amahoro. Sico reka nico gituma sinzi ko murabiraba neza. None rujya ruhigi rwahindukiye gute? Aho urahora yitwa umukire, yitwa umworo, uwahora yitwa nyarucari ugasanga niwe yaduze kubera iki amahoro. Baba peiza bahora bitwa nyarucari, umuntu umusaga ariko ajya kabrochette ariko aranywa kaye, ntibari mu kumara ngo biyeri nibike kubera barafise amahera. Nega ntuze ikero utakinyoye urapfa, abakizwa barapfa ko ari benshi barapfa. Mugabo emwe hariho abavuga ngo tugumuke ngo biyeri byabaye biki, ngo tugumuke. None babibaha ku buntu. Ico gitoro buvuga ntimwaguze ibiduka bikinwa, iyo ari ico mushira mu nda mworitse kubera mufise ibiduka vyinshi, mufise ibimoteri ibintu binwa. Ico gitoro ni vyinshi, mucamurira ngo murakenye. Nahera mpora ndabibona nk'umugabo avyara abana 10 na bangahe, ukaza wumva aragutelefanya amashuri agira yugurure, ngurumva rero ngo nabuze ngo amakaye y'abana ngo urabo gofisa abana 6 ngo bose ngo biga ngo mashuri yisumbuye, ngo none rabo ukuntu wofasha. Mve ntuze je mpaka namugira ntigiye babavyara waragishije inama kugira ntegure bije yabo. Oya none uri kurabavyara urabwira umuntu uti uraburitegura ndiko ndavyara ni uzogura amakaye. Mugabo yabavyaye ndabuza amakaye. Twebwe haciye haza rero shetani muri Edeni, hari ahantu heza cyane nta cyari kibuze, nta na kimwe cyari kibuze. Mugabo shetani yaraje arahenda Adamu na Eva neza, barabona ko hari ico bakenye, baca bararenga karimbi ataco bari bakenye kubera shetani gusa. No kuvuga bisigura iki? Imana iraguha ibintu vyiza, mugabo shetani kiza ikagusamaza kugira ivyo bintu ntubiprofite. Nico cabaye mu Burundi. No munsi reko twagiye imbere y'Imana tugasega yebaga. Hariho ubutare bariko bararaba abantu baraho, bwobwo tubutoye ngago sinzosubira kugorana na mwebwe. Ngabwayo tukabutora sazikanabwira ntumwe wese niyimbire uko ashaka, ni uko vyahenze cakemutse. Ewe bariko barakurikiraho buri niko navyikurikiranira. Ndakubwije ukuri naho tworonka ibiro 10 gusa vyodutunga. Erega twari twarasamaye ba OBM barasamara, muri ministere y'ubutare barasamara. Mwumvikanye muti twigaburire nta ngorane. Nabajije jewe ko itegeko ndarifise ngaha, nti munsigurire ajyadwe kwijana iyo mwayakuye kwitegeko ndarifise. Je nyereka article ivuga gindwi kwijana ko je ndarifisa. Ndababwira bararondera n'ubu ntibaratora article. None mwebwe itegeko abene gihugu bararitoye. Urazi irya tegeko iminsi abashinga bateka barimazeko. Abashinga bateka rijya barimaze ku gihe kinini bararitoye. Mugabo abarundi n'aba specialist mu guca kure yitegeko kwa nk'itegeko nabambe
haba muri ministeri haba muri OBM bose itegeko bararyanka bati turasi nanazi cyaco kwankira umwene gihugu. Erega rya tegeko rya nibwirizwa ryatowe n'abene gihugu ko ryakozwe n'abaserukira bene gihugu kugira rije mu ngiro. Ubutemeye ukurikiza itegeko mu isanzwe amuhama kofe nta kindi. None mwari muzi ko ari kubera iki leta ihana umuntu wese agiye hanze y'itegeko. Amategeko nico bituma hari ariho kugira yubahirizwe urireze agahanwa. Soma no mu Baroma ni 12 ahantu handitse ngo umutware ntatwarira inkota ubusa. Ntivyanditse abasomye ba Bibiliya naho vyanditse umutware ntatwarira inkota ubusa. Bari muzajya pistoli rigaha ko ari yiki yo guhana inkozi z'ikibi abantu batemera gukurikiza amategeko hateza guhanwa. Mugabo abantu barirengera amategeko nyene bakihonyangira bagenda baragayagaya mwibarabara tangorana. Harageze ko rutangura guhana umuntu adakurikije itegeko tumushira ku murongo. Harageze muri Sopebu twavuze uti gitoro ubu rero tumenye cyagiye cyanyowe nande igitoro ko cyaheze cyagiye tuzana application Sopebu kiranga kuyikoresha kabisa iranka iti umwana wa mama ntegerezwa kumuha iritiro ibihumbi 20 aje kugira stock yiwe ubundi ndamuha ibihumbi 50 agire stock yiwe ubundi ndamuhe 5 agire stock yiwe. Mugabo ico gitoro gitwawe n'abantu badashika n'igihumbi mu gihugu cy'u Burundi. Abene gihugu ama miliyoni yose ariko agenda n'amaguru. Murumva ubwo begito muravyo yatwaye kari je burya mufise mvuge kabahati nzuri au mbaya cena cema service menshi y'igihugu burya amanyembwa yose akogwa jenda yazi mu gihugu kubera naciye heshi muri Sobujana rahatwaye rero abaye deje wasobuje hayo marera abakozi mbona n'abaye discipline bacambwa ngo burya baza banyoye duca tugura kantuze kamwe gapima alcohol hanyuma rero ukamuha ngo huhiramwo agacaga ngo uhuhiramwo acisha ku ruhande. Urumva abarundi gere bameze na Sopebu niko yagize twavuze tuti igitoro giteza guca muri application igitoro pass baca bahuha ku ruhande gice ku ruhande ngiye guharura nti igitoro cinjiye turabi casotse kingana ngenda munyereke stock gitoro baranyuruje kera barivye aho ni ndongoziga nome par décret umwizigirwa je nahaye ubwizigirwa nzi yuko ari umuntu w'umupfaso n'umugabo abahemu none nabene gihugu bitoreye itegeko ibwirizwa riri ngaha ministere ca ku ruhande OBM ca ku ruhande mwebwe bimvyi ca ku ruhande. Ivyo none twoshobora kubibandanya uko nyene ntibishobora kubandanya utanga imihoho ubunyena catanga imihoho tuzovyimbira. Mbe murazi yuko bigeze kumpenda ngo leta nta burenganzira ifise bwo kwimba ubutare ndamara ukwezi ndiko nteka umutwe none bizogenda gute ubutare bwacu nta uzi kantite yabwo nta societe yo hanze zoza gusinya kontra itazi ingene bungana. No kuvuga yuko abarundi nitwe twari guca tubwiyimbira kuko n'umurima wacu twimba aho dushakiye tugahagarika dushaka tukabandanya nawe tutaba tuzi kantite muga societe yo hanze yoyo ibanza kumenya iti ni kantite ingana gute. Nabo hariho aba specialiste mu by'inzaho hirya yejo banyandikiye bambaza bati mwarahejeje kugira roshereshe izo nzahabu zingana gute ninda zigi kanite y'inzahabu dufise mu Burundi hari numwe ayize wayimenya gute mu ntara zose hari ubutare hajya no ariko aravuga ngo muri meri hajya nta mwongo buri satu udahizwe nta namwe atari ubutare. Je nahuye n'umuntu azi Burundi n'umunyakanada
yambwiye ati mwebwe umunsi mwomenye itunga mufise umva zarambaza ngo mbe burya ngo hajya ngo rikuja ngo muri Sud de la Ville de Bujumbura ngo hajya kuri rya misozi ngo wena hajya haruguru ngo hari iki ntacyo nzi agaca twenga gusa ati nzokwereka ikiri haba ibintu dufise barabizi byose uno rese amasatelite nta byose barabizi ibyo dufise mugabo bavuga bati sindabegereka abarundi bohava batunga. Hariho umunyamahanga yambwiye ati ntidushobora kwemera ko ubwo butare mufise mu burya mwenyene ngo buribwe ari miliyoni 12 gusa muri dushobora kuvyemera ngo ni bwishi ntimwo burya mwenyene. Hajya rero niba bubona ababirigi bari barimvye hari imurehe bagaca basiga bafuriye bakaduhisha nuko bazi ko umunsi umwe bazogaruka kubwimba nubwi wacu ni reserve dufise. Hajya ngo iyo misozi yose aho haruguru ngaho mubona nahagikiriri hose burya muhava maza muti noye tuzozisambura ziganzo twimba ubutare tuzobaza tumara ubwahandi noye duhera ku bwubatswe ko hega n'abana bazovuka mu kinjana c'igihumbi barabukeneye ko nabo barakeneye noye duca tubumara reka turye ibyo duhambije hama nabo tuze tubabikire. Sawa rero turavyumvikanye we tujya dupanja akarere kandi duhejeje gupanga akarere ubwo nyene tuja ku kivi. Abari bampenze rero ngo leta ntiyimba ubutare nace ndabitora kuri article yindwi article 7 ya code minier agabasha burya ngo les substances minérales ou fossiles soumises au régime légal des carrières ou des mines constituent la propriété exclusive de l'État. Mwavyumvise? Hariho abantu bazi ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare ubwo butare ni gwanje nibaza ko ari ngaha ntiyoja ahantu ndamubona mu maso ndibaza kubera atinya abonye hari ubutare cyari kugura amatongo yaho yose nagana kubwire hajya si wawe ubutare buriyo wewe ufise hari hajya urima ubutare buriyo n'ubwa leta burumvise article yindwi les substances minérales ou fossiles soumises au régime légal des carrières ou des mines constituent la propriété exclusive de l'État. N'umusenyi ni propriété exclusive de l'État. Ajya mabuye muravyumva tuvyumva kumwe bagabo erega biranditse ntagire uzosubira kuvuga ngo ngiye kugurira guitongo cyangwa ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare oya burya butare sigwawe. Abantu baba mu ntara zirimo ubutare bwishi nko mu Cibitoke kuzavuva ngo ahi wanje ngo hari y'ubutare ngo guhagura meshi mugabo ngo gago cyandagurisha meshi ngo kuko ngo hari y'ubutare ni gwawe n'ubwa leta abantu batagura bimenye kandi niki mu bisanzwe aha ministere za OBM nivyo babirigwamwe bariko bigisha bene gihugu mubigisha ikode mwe mwaciye mwishira mu kabati muri inumira namwe ntavyo muzi kuko namwe mwaciye muza kumpenda. La propriété relève de la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles. Elle est inaliénable, imprescriptible et distincte de la propriété du sol. Distincte. Propriété du sol ne vaut pas. Wa mungu aragenda kagura ngo naguze hegitare ngo hari ubutare. Urumvise ko baguciyemo? Niba barakuzimvye ntumpamagare erega nta muntu ubucucu bwiwe ntushobora kububurana nire no préfère prévaloir sa propre turpitude. Niba waraguze itongo bakakuzimba ngo hari y'ubutare bimenye baraguciyemwo nakazi kawe uba warasoma itegeko ico rivuga hari y'ubutare ahubwo ico ukora wabubonye uca wiruka hariya muri OBM uti nabonye ahantu hari ubutare wabonye ego ni hajya
OBM irashobora kubwira iti hajya ntiharagera ko tuhimba, ntiharagera, ntiwiriguragura kuko urumva ntiharagera, cyangwa kubwira ati ubu tubwimbe par priorité. Hariho nk'ubutare dushobora kuvuga ngo twimbe par priorité kubera butagaciro. Ubutagaciro ashobora kuvuga uti zahabu tuzibike, diyama tuyibike, emerode tubike, tugende kwimba burya butagaciro n'ingoga umufa w'imbwe bw'unyobwa ushushe tugaca tubwirukako tukabwimba. Numva rero ninde afise uburenganzira bwo kuvuga priorité? Ni ministeri. We wabubonye genda uvuge, niyo uri kurimba biranditse aha ayuko ugibona ubundi butara atari bwa bundi wasinyira yuko ubwo nyene ubivuga. Utabivuze bigenda gute? Igihano mwarabonye ngere cyanditse, siza murasoma harimo ibihanoga. Nk'ubu wewe wari wagiye ngo niko ndi makorta, ugaca usanga hari inzahabu ntuzivuge, igihano kiratekanije. Uteza kuvuga uti hamwe nariko ni makorta nsanze harimo n'ubundi butare ngubu ubumeze kunuku biranditse ngaha mwitegeko. Ari neya igira kabivuga iti l'État peut entreprendre pour son propre compte. Ngere bavuga ngo leta ngo ntiyimbo butare. L'État peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés ou des personnes morales, nationales ou étrangères, agissant seul ou en association avec les tiers, toute activité minière. L'État peut entreprendre pour son propre compte toute activité minière, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes morales. L'État irimba ikacihamagara mayondori zana rya societe yawe twimba ubutare. Urumva ni leta iri kwirimba ibicishije kwade kwa societe iyi nijya kontra mwabonye yoyo. Urumva nabahinga leta yagiye kwimba ubutare bw'imurehe ikirondera abahinga babikora, no kuvuga nabakozi ba leta, hanyuma ukabahemba ku mwimbu bimbuye. Niho negociation ziri. Ndavye ingufu nkoresha mbona ibeyobiyi, ndavye iki mbona ibeyobiyi. Urumva yuko leta irafise ubwo burenganzira ishatsi gatuma, kuko umurima ni wa leta, umurima ni w'abene gihugu bose, ni w'Uburundi. Uburundi rero burashobora kuvuga rutingira nimba ubutare bugahitamwo ndavyikorera directement canke ntumuwundi. Naho yo umuntu uramutuma naka wewe niwe ntumye genda wimbe, hanyuma mu mwimbo bikagenda uko. Na concession irashoboka ngo toutes les substances minérales ou fossiles et les carrières peuvent être concédées à des personnes morales ou physiques qui en font la demande à travers des autorisations et des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation suivant les dispositions du présent code. Na concession irashoboka. Mugabo araza kukubwira iyo bagize concession hose nasanze ku mwimbo mutegeza kukamura ku mwimbo ngo ainsi pour toute activité d'exploitation des substances minérales une part fixe de la production est réservée à l'État suivant le principe gagnant-gagnant et est déterminé par voie réglementaire. Gagnant-gagnant, principe gagnant-gagnant no kuvuga iki? Gagnant-gagnant. Urumvise? Toute activité d'exploitation des substances minérales. Ainsi, pour toute activité d'exploitation des substances minérales, une part fixe de la production est réservée à l'État. Mwumvise? Pour toute activité, ari concession, ari iki, vyose umviriza neza kandi OBM mugasubira kwihenda akazi kayo. Mwumvise kudahana ko ari bibi. Murabaza heri yase guhana abana biwe bariko baravyonona. Imana yaramuhanye kivuga ngo bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa no mukazana wawe mbere. Natwe tudahanye OBM uri kuravyumviriza. Aha ndabivuze abo mukorana bari ngaha mwese. Une part fixe de la production est réservée à l'État suivant le principe gagnant-gagnant. Principe gagnant-gagnant ni iki?
nukuvuga aha rero niho mwahora mwibira rero ndabatera inkuru. Nitwa dufise ubutare bugugwa umuriyaridi w'amadolari. Kugira ngo ubwo butare tubwimbe tubwexploite tugakenera miliyoni 200. Wewe ukazana izo miliyoni 200. Wumvise ko leta yazanye ubutare bwo muriyaridi. Nawe wazanye miliyoni 200. None hageze kugabura ucutwara miliyoni 800 cyanye utwara proportionnel kuko ajya amahera wazanye ateza kuronka inyungu. Aha amakoperative yo mufise mwese ndabajeje ntinzanira mwebwe fond d'exploitation mwazanye andazi ni bake bonyereka muga muriyimbira mugaca mutwara exclusive ngo 70% ivuye ganya no kuvuga we wazanye miliyoni 200 leta nawe yazanye ubutare bw'umuriyaridi. Noneho rero muca munegosia muti none jewe ku miliyoni zanje 200 inyungu yazo nangahe? Uti mukumvikana uti tubone inyungu ari ati none ko nanje aha umutwe nazanye nawo wowe ntuhembaga nangahe? Ugahemba amahera yiwe yazanye, ugahemba ubuhinga bwiwe yazanye, ugaca uvuga uti wewe rero ndavye muhejeje ibiganiro uti wewe mbona kantite y'ubutare bwawe ni butare bufise valeri yi no kuvuga ubu ni gwawe igihugu naco naya. Ivyo bintu bigoye amajahe. Hari abavuga ngo ntaba specialist bo muri contrat minier ngo dufe asi nahejeje contrat gatuze sinayihejeje ngo specialist ngo urumva ngo hategeza ko ba specialist ngo ma contrat minier ni ibiki no specialist ufise umurima w'ibijumbu ugamagara umuntu uti ngo bisoromere nzoguhemba dushoye mukumvikana uti uzompemba ngahe? Uvuga uti dushoye imbegete 5 wewe nzoguhemba imwe naje ntware 4 zine utoya uranzimvye nzotwara 2 nawe 3 mukanegosia. Ndoreka ivyo ndaguhamagara umunyamahanga ngo expert ankona twumvikana ajya n'amayeri yo kwiba igihugu. Jewe Burundi je navuze jewe basha muzopfa mubunyicirako kabisa nzobukunda kandi butegeza gutera imbere. Havyo vuga iki jewe munyita se barundi di pere de famille ambo pere de famille nuzi guteza imbere umuryango wose ukanezerwa. Mwebwe mwagize ingufu zo gusora mu butare mukanezerwa kurusha wari yicaye. Nico ituma je nkunda barundi bimba ubutare. Mwibaza nkunda abanyamahanga. None wewe kwayuza gukuramwo yose ushusha kubaka ibintu ngaha mu Burundi. Abandi n'abacava ngo rapatrima. Wumva bisa? Wumva bisa? Wewe ayuza gutwara yose. Uza kuyubakisha ibintu. Mugabo kubera mu minsi heze kwari ukwiba. Amahera mwayagumiza hanze uko muzi kwa ramibana. Ubu nico tugira amahera heza agiye. Kandi rero ayo mahera heza agiye nimwaca muyavanga naryo yandi azocameranda yose. Azocameranda. Nese nambwiye ko je ntariko ndabiruka ko kuvyo mwari. Je nco nkeneye n'Uburundi buteye imbere. Aho twahereye dusega dutunze iki nico ndiko ndagwanya. Aha murumva kontraganyaganya je nabajije abantu bose none ngo hari kibazo. Wewe uzanye miliyoni w'amadolari hanyuma tukaca twimbura umuriyaridi w'amadolari twatuvuga tugabura gute? Umuriyoni w'amadolari urunguka, umutwe wakoresheje ukunguka, bijya bigufu wakoresheje bikunguka, yega byose birimo. Urabaza abatoma turigo bariko baravuga nti baza mwandike umwe wese cyazokora turaba umushahara wacu niho tuza kumenya pourcentage uzotwara kubera iki je nzokora iki nangahe iki tukiravye nzokora iki aya nawe ntuzoyarya kuko urumva abakozi nibo babahemba nibo banteretera amamashini urumva nabo nyene bahejeje uco usanga hajya muvango babahaye 30% burya nta 30% azotwara ndabivugishije ukuri none ko muri izo 30% arizo bahembamwo arizo banteretera mu imashini mugabo araharura nabo ntibemera guhomba baravuga bati mugabo duhejeje byose kameme ndafise umwe nagasenye purusa niyo negotiation kuko mwebwe murumva muri ko musoro mu murima w'abarundi bose namwe murimwo mugabo nimwe mwagize inguvu abandi bicaye
nico gituma muca mu bihembegwa nende vyumvikana niyo ganyagaja n'abene gihugu ntibazovuga ngo posheni ngo yatunze ngo kubera ubutare bwacu oya nawe posheni yakoresheje ingufu nyinshi ziwe nawe wari wicaye hariya hirya ntazi mugabo posheni mwimbu yazanye yarose ko nawe aciye kubakira ishure yubatse ibarabara yubatse ibitaro amahera yazanye kubera ingufu ziwe none wa ntiwo muhera utegeza kumuhera mwebwe rero mwimba mutegeza namwe kuronka impera mugabo mutagunze igihugu ibingana nivyo mwazanye ntabwo bajewe naho mwavuga muti tumvikanye ukavuga ngo nzotwara 5% ngasanga ni miliyaridi 10 ntaco bimbwira hari abantu hacaza ngo none ngo ayo mahera yose azoyakoresha iki oya wayatwaye kuko wayaguze nuko je ndabivuga aho ngo domaine l'État peut définir par voie d'ordonnance les modalités d'exploitation et de commercialisation des minerais jugés stratégiques bimwe nababwira leta irashobora kuvuga iti ngaha nuko aha n'umutima abagabo ibi mvuze niyo base doto aho muca mutavuga muti basha bwabone nakoze amakosa mu bisanzwe mwategerezwa hariho recondition kugira ngo uronke ijya kontra kanze ndabereka ama article narayasurinye muga igihe kontra barevoke nkobo ngaha ayemwe no bamara mwese igihe kontra barevoke violation de clause Gicho. Vous avez dit no communication des renseignements techniques exigés en vertu du présent code. Vous avez dit no renseignements. Il y a contre ya wichizimangana. Yo, hariho n'ikindi mbona gikomeye. Manquement grave aux règles d'hygiène, de santé, d'environnement et de sécurité. Aha, hari akantu k'umunani iyi ni article ya 36 mwumve agapwe k'umunani igihe kontra icifutwa ngo détournement de la production des substances minérales gaha mwese mwofatwa kweri none nk'umuntu yimbagura akavuga ariko yimbiza haba amaze umwaka atararonka n'ibiro 5 uwo muntu kwereka abandanya yimba wakwemera kuguma wimba uhomba ukamara umwaka ntuzewe wimba ngo narabuze muga ngo muhemba abakozi ntuhebe aho bazi ko wiyivye wewe ubahemba iki nuvuga urimbura ugacunyegeza ukaronka ico bahemba murumva nkaha contract ibigiye nge ndawe les conditions ntaco ibi byose mu isanzwe ni OBM ba yarabibigishije none ni je naje kwibigishiriza bijya vya leta na prospection byose birimwo recherche irashobora kuvyikorera kandi nayisomye nagiye kuyisubiramwo indome kuyinda ari uko mbonye mwimbo amakoperative n'amajana yimba ubutare mu kigega ca leta 0 francs mu Burundi ntituronke devise nari erega navyo nyene biranditsemo iyo mushoye mwumva leta namaze vuga ko muri ko murakorana mushoye amahera ubwa mbere yose abanza kwinjira mu gihugu yose ajya bwashoye ko yinjira mu gihugu hama buza gutwara ko yapare yawe muga amahera yose abanje kwinjira mu gihugu abantu rero bashora ntibinjiza mu gihugu aha twogira inspection vyogorana nibaza ko burya mwese umutima uri muri ivyo mvuze mu bibazo vyinshi mufise
nico gituma shaka nce nzana deba biri ngaho kugabura kwimba impusha ngene bigenda n'ingene igihugu cinjiza. Murumva nk'ubu ndababwiye yuko naho yo ba societe étrangère imbere ya vyose abanza kuzana ayo mahera hama muri kontra mukagabura muga mahera yinjiye mu gihugu bati Uburundi bwarinjije imiliyaridi 10 z'amadolari uyu mwaka, naho muri izo 10 zitanu zoba zagiye muri ajya amasosiyete yo hanze mugabo ziza kugenda ziva i Burundi, ntuvuga ngo ndazideturunira hariya, Uburundi bubanza kwinjiza bikaboneka ko amahera yinjiye mu gihugu. Niho igihugu kigira imwizere mu makungu imbere y'ibindi bihugu, ugahagarara ugashinga ikirenge bikumvikana kuko barabona ko igihugu cinjiza amahera. Niyo uvuze uti nkeneye kwiyubakira aeroport mu ntara zose z'igihugu, uravuga uti ewe mpa amahera ngaho nzokwishura, kubera babona amahera winjiza nta kibuza ko baguha amahera yo kubaka aeroport aha dushatse intara zose bo zagabanutse ari 5, ahubwo nimwe muravyimvira yo kwimwe yose tuyishira mu aeroport, hanyuma autoroute zigafatanwa n'ama autoroute intara zose hamwe atanamwe uzosigara ugenda isahirenga uva mu ntara uja mu yindi. Ntibishoboka. No munsi ko tugiye Butanyerera tugenda amasaha 3 ugiye mu Kirundo, none wiyumvira yuko bidashoboka ko tuhagenda isaha imwe? None ntumva ko business ica yoroha? Erega yo mahera nta kirida yaronderera nayo kubaka amabarabara, aeroport, ibitaro, amashuri meza nimwaba mukene n'aba expert baza kwigisha tukubaka amashuri meza tugaca duhamagara abanyamahanga ko tuzoba dufise ico tubahemba. Uno munsi abarundi baca banka kuvura mu Burundi ngo bahembwa make, natwe tuzova tuti ni muhereyo mwaraduteye akagere tugira natwe tuzana abanyamahanga baze kuvura iwacu, abigisha tukazana abigisha b'abahinga bayigisha n'abana bacu hamwe nko mu myaka itarenga 20 2060 tukaba dufise aba expert tutaja kurondera ubuhinga hanze tubwifitiye ngaha. Ivyo byose birashoboka, nta handi nze y'amahera rero nubwo butunzi Imana yaduhaye, ubwo butunzi Imana yaduhaye. Rero reka tugire mubazi ibibazo twishurane dupangane, kuko urumva ituga iyi sare niyirimwo kazoza ku Burundi 2060 ni muri iyi sare gaha dupangerera akarere dupangane. Uvuze utahandarenganijwe nabonyemwo n'abanyamahanga barashobora kuvuga bati twebwe mutemeye kugira uku ntituzozana amahera yacu. Abanyamahanga nabo baraduhenda kabisa. Ayo masosiyete yo hanze araza atazanye n'urufusha rw'ifaranga agaca abwira ko yazanye amahera yafisavye ideni muri banki yo ngaha i Burundi. Sivyo muri bamwe ba Rainbow ntibafashe ideni ngaha mu Burundi, barafashe ideni. Iyumvire ugaca uvuga ngo warazanye amahera ngo investissement wakuye hanze ari amahera wakuye ngaha nyene mu gihugu. Hariho amasosiyete yo hanze kubera iki babonye indongozi zacu ari impumyi, araza akaducamwo nyene kuko turi impumyi cyangwa akadufunga amaso nakakandi batanga kamahera kuko igitureke ziba amaso kikagorabika ingingo, akaza rero bagaca duhenda ngo ndi mu investisseur akazana $100,000 agatahana amamiliyaridi n'amamiliyaridi atazanye agashika agaca asaba ideni ngaha. Hariho umuntu yigeze kuzana investissement ngo yazanye investissement, igihugu kimuha ivyaco kiratanga aca yiruka ajya muri banki de la Bita aca afatayo desa 50 miliyoni y'ideni, aheze aca arabiheba muga yatwaye ati ni wanje mwarampaye ntimusubira inyuma mwampa mubona. Baga bijya leta rero ubwo burenganzira bufise bwovuga ati ubu rero ndafashe ingingo iyi ku neza y'abene gihugu bose iri mu escrow. Ega igituma leta bakunda kuyescroka bazi yuko ari abstrait, mu kuyescroka bumvikana n'indongozi serukira leta. Je bijya ndavyita association of all, ijya ndongozi bamwagize inama yo kwiba igihugu. Ubu usinkivyita igiturire, uwo yamwagize inama yo kwiba igihugu kuko we niwe wari ugihagarariye.
wari kugihagararira none mwace muji inama kugira mwibe igihugu uko muzi ko umunyezamu yari kuba wewe. Duca rero tugira deba, hanyuma kende kintu nshaka ko dukora mu guheza inama, niyumvira yuko mwazanye liste de présence. Kuri liste de présence mugire tableau uretse ko bandika ko ziga nimero zabo za telefone, umwe wese abo mu nzahabu ukwabo, chaque minere ubu ntumbwira ngo turuwatekwa vuga uti je n'ubutare nta kumwe baduhenda ngo tererare. Hari minere yitwa tererare muhamuzi ubwiri yitwa jewe naravye muri tableau domenderieve ndarondera elema yitwa tererare n'amatere nirezere materirare hari hiyi niyi kandi zinganye beyi sivyo. Agacambwira ngo tenere wa tererare tenere vuga uti iyerema tenere yayo niyi, iyerema tenere yayo niyi. Numva rero uvuze truate oya we vuga ubutare bwawe wiyimba kugira duce tubashira ukwanyu. Hanyuma umwe wese kuri koperative yiwe arerekana ubutare azozana mu kwezi. None mumaze imisi mwimba nta numwe amaze munsi y'umwaka yimba, nukuvuga umwe aramaze kumenya statistique uti je mu kwezi nzohora ndonka ubutare bungana uko, ngasanga wabeshe ti ferme. Ndabaha ese amezi abiri, ngasanga bavuze bike uronka vyinshi uzoca ufutwa. Mwavyumvise fraud, ukaba wavuze vyinshi ntubizane wabeshe. Kuko nshaka kugira statistique menye nti mu Burundi ku kwezi twimbura korota ingana uku, twimbura kasiterite ingana uku, twimbura inzahabu ingana uku, tugaca tumenya mu kwezi duce tugira statistique zo muri loi budgetaire tuti tuzoronka amahera muri uwo mwaka, Uburundi buzoronka amahera angana uku kugira ntidusubire gucanamwo. Ndumva rero kuri tableau mushiremwo umwe wese aca yandika ko statistique murazizi umwaka mumaze nta numwe ari munsi y'umwaka agize. Hanyuma ibibazo buza kubaza nivyo biza kudetermine ingere duca dukora amakontra gushasha. Iziya 7% ntaho numva mwazi ku ico sinakibabwiye. Umviriza. Convention minière approuvée par le décret de délivrance d'un permis d'exploitation haba grande mine petite mine bavuga bati ntuzeye ngo les dispositions relatives à la participation de l'État au capital social de la société d'exploitation minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement ou au partage de la production minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement entre l'État et la société d'exploitation. Jeni mwandonyera handi hantu hoba handitse 7%. Namwe ni muyifate jewe mbona omwe capital social kandi ni à titre gratuit. Nuvuga leta en tant que propriétaire ya mine muri ya capital social yawe leta ibifisemo au moins 16% capital social kandi ni à titre gratuit. None si code mini à titre gratuit. Nukuvuga yuko nimwaheza kugabura na leta ndabivugaga muri transparence mwejeje kugabura kuri ya iganyaganya wewe mu vyo twaye bigabura aba actionnaire nesivyo aba actionnaire nibo bagabura kuri ya pare wewe watwaye. Wumvise ko leta ari mu actionnaire nayo aho set up and rule c'est la loi ça vient do kubera igihugu ibisice ndabivuze bivuye mu bene gihugu. Novuga leta ni actionnaire mwese mubimenye ahindani muri mwebwe mwese eta actionnaire au moins 16%. Murumva kubera mutabigize amakontrasa asubira rero gushasha casubira kandi noneho mwumvigene namwe mu vyonona mwumvirize article 258
iyi kode yakozwe itariki 4 z'ukumunani 2023 bavuze bati en délai de 90 jours ouvrables compté de la promulgation du présent code est accordé aux sociétés dont les contrats miniers ont été suspendus ou à celles régies par décret loi numéro 1/138 du 17 juillet 1976 portant code minier et pétrolier de la République du Burundi pour la renégociation conformément aux dispositions de la présente loi. Murumva hari iminsi 90 gusa kuva itariki 4 z'ukumunani hari iminsi 90 hawe kugira ngo mugire renégociation conformément aux dispositions de la présente loi. Aha ni mwara mwese muri horora loi. Ni mwara mwese muzawusanga mwese muri andehoro ya loi. No vuga bisigura iki muca mugaruka kwikonforma murumva nako nakagongwe gatoyi kuko nta bihano birimo. Nako nakagongwe kuko urumva none ntijuru zaraheze mwari guca muhanwa ko mwabandanije mwimba mutari konforma kuri loi. Mugabo ubu muce mwikonforma rero ukuva mwese murumva ko mugiye gutora mbe vya binebwe byo muri ministeri bizobishoboraga nzofasha naje kuko muri beshi kabisa irifo ko tubigira n'ingoga ku buryo twinjira neza kuko kubwangingo shaka yuko itegeko rishasha rigenga amahera azokora muri uwo mwaka ntegerezwa kwandika amahera azova mu butare. Rega arico gitwa ariko ndabibabwira iryo tegeko naryo murazi ritangurana n'itariki 1 y'ukwezi kw'indwi. Rero ntihagira umuntu ashika itariki 1 y'ukwezi kw'indwi atararonka kontra ijanye n'iri tegeko. Muca muvyumva kuko tuzoba twamaze kugira iyo statistique umva ntanga dere y'ukwezi kugira ngo irya tegeko rize rije mu nama nshinga amateka kuko rigenda yo hakiri kare rigenda mu kwa kane ibyo byose nukubigira n'ingoga kugira ngo itegeko ryabwirizwa riraba amahera azokora rize rigende twahejeje gushiramo tuti ubutare buzokwinjiza amahera anganuko. Murumva yuko yari dere ya 90 jours ntivyabaye ubu duca tubikora nta buri no musa baca batanga imihoho. C'est à prendre au laisser itegeko riravuga niryo rivuga bari haba ngo urumva nzoca ndabiheba uraheba abandi baze kwimbira ivyo nta gusigana itegeko ritegeza gukora nta gusigana inkore ku maso. Urumva rero tuca tugera dufise liste umwe wese yiyangajije ku kwezi azozaniki nshimire mbe ninde ni wewe wavuze ko aho nka 400 kilo none warose 20 one ninde hariwa na portion yaradugije sivyo ka portion yerega patriotisme aho nkubu ndayibona ko iri kwiraza umuntu wese ubu aca tubwira kuko nitwagira nkete tugasagura duhenda mwumvise ingaruka zavyo muzamwe mugiye kumanika imbabura abaga magamaye na umwe wese azovuga ngo narose umutaho kwiye ndabihevye hari uwo bivuga uko ati narose ibikwiye je ndabihevye mugabo niba biheba abandi bazoza nabo batararonka mugabo arabarundi nizo kontra ganyaganya naganda abwire yuko kontra ganyaganya y'umuntu atavuga ngo rapatriement no uvuga ngo rapatriement murumva ko ntibisa hari hakabirya kuri mwebwe abarundi akazobirya ako muzoka negosia tuzokumvikana ku barundi sawa. None rero mumbwira ibibazo mugira muhura nivyo navuze namwe murafise uburenganzira kugira ico mubivugako mutiga muratugunze natwe twabwiye tuti none tujane iri tegeko mu nama nshinga amateka bagire amandema niba nka kwamanda naho bizoca bigenda gute rega aha kugira bibifudike dusubira tujana mu nama nshinga amateka ikavuga iti ibi tubonye ari nyakuri ni sawa basa atari ivyo urumva bica byanka bacavuga bati ni contrat d'adhesion nta kundi tiadere utina derepa sawa rero
ubu rero ngira ndabaha ijambo. Sinzi ko mushikiranganje hari ikindi yongera ko byo navutse. Hari ibyo yongera ko. Sawa ubu nukumviriza rero mwebwe abahinga bavyo. Muri abahinga ba leta. Ndabisa abahinga ba leta. Leta niyo yimba ubutare nitwa twarihenze nitwe twihenze. Reka rero mwebwe mutubwire ivyo mwiyumvira. Ijambo ni gwanyu. Kandi nta ushaka kuvuga wese ntatavuze tufuma turara. Ushaka kuvuga wese aravuga. Wewe waba